Bakunzi ba Wise Woman TV turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Uno munsi rero birakomeye birashushe tugira dukore jus de gingembre cyangwa benshi bavuga umutobe wa tangawizi. Uno munsi niwo dukora. Murabona ngaha ibikoresho dufise turafise izindi tangawizi twaharuye neza. Aka ni kakandi karapa. Akakararapa ngira mu mazi wanyu akamura gafise nakuma koroshe cyane. Turafise ngaha ibikombe n'ibiki tuza gushiramo tangawizi yacu. Urashobora kuvuga uti tangawizi zishobora kuyikora ntafise mashini ayikora ntafise iki, ariko urashobora kuyikora uri mu nzu ufise ibikoresho bibayabaye cyane naho buri umuntu muto cyane, tangawizi urashobora kuyikora. Hanyuma tutarabandanya shaka ndabibutse mufyonde kuri sabone, mugende kuri Wise Woman TV, mufyonde kuri sabone, ucamona gakengeri nako nyene muce mufyonda ko kugira ibiganiro vyacu, ibiganiro bifasha, ibiganiro vy'abakenyezi b'ubwenge bishikira abantu bose kubera n'ikirumara. Turatangura rero. Iyi ni teremusi irimwo amazi ashushe. Reka dutangure rero gukora jus yacu ya tangawizi. Kana kantu kiki nyene turayirapa tangawizi yacu. Murayibona? Tuko turayirapa kugira turonke utuntu duto duto. Ushobora gukoresha aho ushaka, ari ngaha byose birashoboka. Murayibona rero tangawizi yacu turayihejeje kwirapa. Nakunda turayihejeje ngiyi. Ntitwakoresheje imashini, twakoresheje akantu gasanzwe cyane kabeshi baragakoresha mu makarote, mu matomati. Ntuzobure kunywa tangawizi rero ngo bisaba mu mashini. Ngiyi tangawizi yacu twamaze kwirapa twahejeje. Hanyuma igikurikira ubu tugira tuyishire mu gikombe. Igikombe tuyishiremwo kugira dukore ibikurikira. Turayishiramo yose iyo twamaze kurapa. Turayishiramo yose. Hanyuma duhejeje kuyishiramo tuca dushiramwo amazi ashushe. Amazi yabize twabitse muri thermos. Murabona namwe ko ari amazi ashushe. Tashize muri ya tangawizi yacu. Biruzuye. Icyo turindira amasegonde makeya. Mu kurindira kandi turakoroga kugira tangawizi yacu ikore neza. Turakoroga. Yego. Tangawizi yacu rero twayikoroze iramaze nk'amasegonda 5 iri mu mazi ashushe. Reka rero fata akayungiro kajya mukoresha mu kumenera icyayi, niko dukira dukoreshe kugira tuyisuke ibicafu bivemo. Tugira tuyisuke rero tangawizi yacu mu kindi kintu kugira tuyiminine hasigare tangawizi imeze neza itarimwo ibishishwa n'ibiki. Birasesetse mbwa nta kundi. Ibi rero ibi ntitwobinwa. Tubisubizayo kugira tugumane agatangawizi kacu kameze bon. Tubizamo. Tubika. Tumikire. Hanyuma rero tangawizi
tangawizi yacu yamaze gusha, harageze ko tuyinwa kandi tuyinwa kagishushe niho kaba kameze neza. Tugira tukamwe rero agatangawizi kacu gasa neza kamota neza, reka tukumvirize ko kafashe neza. Kararyoshe agatangawizi kacu. Hanyuma turiko turakanwa, tangawizi ifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu. Reka mbanze nwe kwanza. Tangawizi ifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu. Tangawizi iratuma ukunda kumeneka umutwe, winyoye irabigabanura. Tangawizi iratuma umuntu adakunda kugira ikiyabagu, adafise apeti. Unyoye tangawizi apeti iragaruka. Tangawizi iratuma amaraso atembera neza mu mubiri w'umuntu. Tangawizi iratuma umuntu agwaye umugongo ayinyoye bigabanuka. Tangawizi ni umuti kandi mwiza, uri naturel. Abantu bose baze barawukoresha. Abakenyezi mugiye gusuma, nimba musumye itomati mwibuka agatangawizi kubera karafasha. Murakoze mwese mwariko muradukurikirana. Tuzosubira kandi mu kindi kiganiro, ntimwibagire kugisangiza n'abandi. Imana ibahezagire.